wambaye umubiri. Ugiye mu ijuru wose yakubibaza ni wose yakubiyumvira. Haleluya. Ngo niho yakore ikosa ari mu ijuru ngo kwa mutembereza baramubaza ngo ushaka iki? Ngo tuguhe iki? Ngo mu mwana. Ngo ati turamuguhaye. Yari yateye byaranse kwa aronka uruvyaro. Agarutse ahitira Sam inda. Yari yarabuze umwana. Avyara umwana. Ararindira ko avyara ubundi. Hinda ko avyara wa kabiri azakoze matemati. Wewe ni wanyemereye kumpaye. Gati nawe ico wasabye twakiguhaye. Ni wadusavye umwana. Wigeze dusaba abana wewe. Wewe ni wadusavye umwana. Twaguhaye ico wadusavye. Nusaba nukadusaba utuntu duke. Dusaba ibintu byinshi. Dusaba ibintu bifatika. Haleluya. Semusaba neza. Ibyo byari byitayemo ntivyari mu nteguro y'ibyo nagomba kubabwira. Ariko navyo birakenewe. Haleluya. Gasaba. Umuntu umwe ngo yarasabye ntaho igihangaho. Amasengesho yakomeye. Imana irirurukira nko kuyukururuka ngaha. Irababwira ati mwese nasaba icyo ashaka. Umukobwa umwe ngo acasaba ngo ni Imana ngo mpe kubyiboha. Ati yo niwe baza ngo ntivya byari bimubabaje. Ngo Imana ngo mpe kubyiboha. Yarafise nk'ibiro 35 cyangwa 40 gutyo. Bapfuye mwayo masengesho. Abandi barasaba amazu, abandi basaba kuja muri Amerika, abandi basaba ibi. Ibyo basabye byose inyuma y'umwaka bari babibonye. Nawe inyuma y'umwaka umwe yarafise nk'ibijana. Haleluya. Aja gusenga Imana ati Imana none mbabarira. Gabanya. Tega nta biro wasabye ukeneye wambwiye ndakubyibushe gusa. Wewe wambwiye ati nkeneye kubyibuha ndacapompa. We cunga tu. Imana namwe bahe ibyo mwasabye. Sinzi ngo wasabye ibiki ariko Imana iguhe ibyo wayisabye mu izina rya Yesu. Sinzi nimba Imana aramugiriye ubuntu ikagabanya. Ariko iyo Yesu aguhaye ntabwo aguha igice, aguha ibikwiriye. Haleluya. Mwakira ubwenge, mwakira umwuka w'ubwenge, mwakira umwuka wo kumenya. Amena. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo ndagomba ndabagabire. Ngo abagabira mwemu yera. Amena. Nguyo niyaza muri mwebwe azobigisha ibyo ntabigishije, azobabwira ibyo ntababwiye. Umwuka wa mwemu, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya. Urabizi abo bagabo abo bigishwa bari abagabo basanzwe. Vuga ngo basanzwe. Ariko umunsi umwe bumva batangiye kuvuga igifaransa, bumva batangiye kuvuga icongereza. Haleluya. Amen. Barabazanya ariko aba bagabo ko tubazi ari abantu basanzwe, abanyagalilaya, abarovyi. Bashobora kuvuga igifaransa, bashobora kuvuga icongereza gute, bashobora kuvuga izindi ndimi kandi batazize. Bariko babitegereje basanga bagendanye na Yesu. Abantu bagendanye na Yesu bafise ukuntu bameze, bafise ukuntu babayeho bitandukanye n'abandi. Abantu babana na Yesu neza, arazana umwuka wiwe akawubashiramo. Abantu bakwitegereza bakakubona nk'umuhanga kandi wari umuntu ari simple. Nakira umwuka w'ubwenge vuye ku Mana mu izina rya Yesu. Oholiyabu na Besaheli b'Imana baha umwuka wo kwigenera kurema. Haleluya. Mwari muzi ko Imana igikorwa itakoze yagisigarije wewe. Murabyumva? Imana siyo yayiremye, yafashe umuntu imuha icyo gikorwa yari gukora igishira muri we. Imana siyo yakoze kano gapodium, kandi Imana ntabwo byari kuyinanira kubirema byose
tukabisangaho, ariko yabisigarije wewe nanje. Ndashaka muri iki gitondo ngo Imana ibahe umwuka wo kwigenera, umwuka wo kurema ibintu. Oh, haleluya. Imana siyo yaremye itapi, ariko itapi yaremye nawe, yaremwe n'umuntu. Yafashe ubwenge, yari gukoresha kijya gihirema Adamu, iyo ishaka byose yari kubishiraho, ariko ibisigariza wowe nanje. Yivuga ngo uzokora imodoka, wowe uzokora computer, wowe uzokora ijya kamera, uzokora ikintu cyacho cyose gisigaye yagisigarije wewe. Bibiliya ivuga ngo umuntu niki aho umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera, ngo waramuzamuye uramutuza, ngo habuze gato kugira ngo umuringanize n'Imana. Ndagomba ngo Imana ikuduze mu by'ubwenge. Nawe utize menshi, ariko birashoboka ko igitondo kimwe amahanga yose yomenya izina cyawe, amahanga yose yomenya ko Imana iri kumwe nawe. Kandi ibyo kurema biricariho, ariko reka ndababwire, Satani hari ibintu ariko arakora kugira ngo afobye umugambi w'Imana. Amen. Murabyumva? Hari ibintu Satani ariko arakora kugira ngo afobye umugambi w'Imana. Icyo ari ikintu bakoze, ni ikintu bita ngo ni intelligence artificielle. Haleluya. Ni ubukinga buri muri computer, buhinga bwa none butuma umuntu adashobora kuruha. Ikintu cyose ukeneye ukakibaza imashini, aho kubaza ubwonko. Mu minsi iri imbere abana banyu bazoba bagaragara, imitwe yabo izoba igaragara, abana ntibazoba baciga. Yiga shakiki, umwigisha muhaye devoir nazofata umwanya wo kwiga, aja mu mashini muri telefone gusa akayisaba icyo kintu umwigisha mubakiki kigahitira kiza. Haleluya. Mwese murafise muri telefone icyo bita ChatGPT. Muragifise iyo application mu ma WhatsApp yanyu. ChatGPT nayo mufise, muraze cikora, urayibaza icyo ushaka cyose igahitira kiguha cyose. Ikintu cyose ukeneye irakiguha. Ni kugira ni programme satanike yazanye, igira afise ibyo dufasha bimwe byiza, ari kijya niyo kugira ngo abantu ntibasubire kwiyumvira, ntibaruhishe umutwe. Haleluya. Ibiza byose tubona biza siko ariko bifise umumaro mu bwami bw'Imana. Ku ruhande rumwe ari byo ushobora kwiza. Ubu nk'ubu murabona iki gihe tugezemo cya technology cya ChatGPT. Ubu dufate dukora amafishe, musumwe nigeze kwandika muri ChatGPT, shyiramo ifoto yanjye gusa, ariko nabo bakoranye nyene nk'amarobo. Shyiramo ifoto yanjye, ndababwira ngo ni mu nkorere afishe imeze gutya, ndabaza ibyuma ndandikamo ibyo nshaka, baca bafata ifoto yanjye, mbona bayikubise ku wundi mutwe w'uwundi muntu. Mbona si jewe, ndababaza ko biki mu mpinduriye. Haleluya. Kubera iki mu mpinduriye mukamu wundi muntu atari jewe? Baca bama ifoto, impuzu zari zazindi nyene, mugabo nza nambaye isaha. Iyo foto banzaniye iza nambaye impuzu zari zazindi, mugabo bazihinduye zisa neza gusa, mugabo zari zimeze, mugabo nza nambaye isaha. Ndababaza jewe ko atasa
nari nambaye isaha yayindi imwe yanje y'intuzenye y'icuma, baca banshira kindi saha y'umukaba ujya usanzwe w'intuzenye wa pana plastique w'intuzenye urushato w'intuzenye kwire. Nari nambaye bag, iyo foto iza nambaye bag nagati mwe nabamenye nabahinyuye ubu neza na neza muranyatse urugo rwanjye toka banzaniye ibi. Haleluya. Niba ibyo bintu nabo nyene ababikoze, hari umunyabwenge umwe w'umujwife w'umukanadye, ni umunyabwenge akomeye, nibo bazanye iyo technology. Yaravuze ngo hari ibintu ariko isi yacuritswe neza. Haleluya. Niwe yavuze ngo ivyo bintu bya intelligence artificielle n'ubwenge bwatanzwe babuhawe n'ama aliens. Ama aliens murayazi nibivejuru, bari abantu bagenda mu kwezi, nimuramo mumva bajayo abanyabwenge. Biyo baciyeyo yabwiye ngo ngomba mvuga amabanga, nibashaka banyice n'ubundi ndashaje ntacyo ncera, sinkirondera amafaranga, sinkirondera icubahiro, ibyo mwisi narabironse, kumenyekana naramenyekanye, tungomba shira kumugaragara amabanga. Arabwiye ngo iyo tugiye hari abandi bantu ibyaremwe duhurirayo bitari ngaha ku isi, nivyo biduha ubwenge. Iyo tuje tugahitira tuzana ibintu by'indenga kamere, by'indenga bitekerezo. Haleluya. Ibintu ndiko nababwira muri intersa birabentersa cyangwa nisi ibi mushaka. Ibi bintu kubibigisha mwaje mwikenereye agatsima nakumbati yako biko birabafasha. Haleluya. Mukunda inyigisho z'ubwenge, mukunda haleluya. Hari abandi bantu tutabona badufatira ama decision, badufatira ingingo z'ukuntu dukwiriye kubaho. Natwe turakeneye ubwenge nk'abana b'Imana bushobora guhindura imikorere y'iyi si. Nushobora guhindura imikorere y'iyi si udatwikirijwe imbaraga za Mwemu Yera, kuko abaganzi y'isi bayitwaza ubuhanga n'ubumenyi bahawe n'izindi mbaraga z'umwijima. Simvuga abatwari isi tubona ngo ba chef de zone, ngo ba matari, ngo ba ministre. Apana, hari abandi bantu bategekera isi tutabona, twebwe tudashobora kubonesha amaso. Haleluya. Imana ibaha umwuka w'ubwenge mu izina rya Yesu yahaye Oliabu na Besaheli. Twavuga amina. Hejuru y'ubuzima bwawe hari ibintu byafashe ingingo bituma ubaho nabi. Harageze nawe aho ufata ugira ubwenge bwo kuganza, kudomina. Abarozi bari bagutegekera ingene ubaho. Abarozi umurozi akagukontorora, umurozi akagukontorora, akagutegekera ibyo ujya n'ibyo utajya. Haleluya. Nigeze no kubabwira, murabona ari ikintu bita arakantu bita micropiece. Ako ka micropiece nakantu bariko barakora kugira ngo baze bagashire mu muntu. Haleluya. Ako kantu bakagushizemo mu bwonko kazogukomanda, kandi wanka wemera kazokuca, kazogutegeka, kagutegeke aho ngo kazogukana. Tufate nk'ubu ufashe Bibiliya ugiye gusenga, baba bariko barakuraba kuri computer, barakagushizemo
uze wumva birakuvuyemo wari mu nzira ati wo kwigira kuri beach ba wo kwigira gufata ka project kagutegeke. Turakeneye imbaraga zo kunetraliza izo mbaraga z'umwijima. Ariko nitunasenga, niturarondera n'ubumenyi, senga. Nutasenga, cyo nabigishije gusenga. Nutasenga, cyo kumugoroba baje nabigishije gusenga. Ibanga ryo gusenga, imbaraga zo gusenga, ibiva mu gusenga. Nutasenga, harabazofata ingingo z'ubuzima bwawe. Haleluya. N'abarozi b'iki gihe n'injeni n'abanyabwenge bakoresha technology akuroga yibereye mu cyumbi we. Benshi muri mwebwe mugenda n'amasumu. Mwariye mutazi yo mwariye amasumu n'utwo kuri deliverance woraba amasumu mudahwa mwanyoye mwariye wayariye he mwijoro businziriye ukarota uri kurajya kumba abarozi baje mwijoro ariko barakugaburira mu nzozi gusa akagukomanda kuri computer akakurungikira uburozi muri wewe. Natwe harageze aho twicara mu byumba byacu, tujyama mu byumba byacu, tukarungika imbaraga mu byumba by'abarozi, tugasangangura imikorere ya, asema amina. Haleluya. Computer zao tukazishamo amavirusi. Kumwe Israeli yakora Irani muri mengahari muri za 2000 sinibuka neza umwaka. Irani yari yategura imishinga yo gukora bombe nucleaire. Uzi ikintu babakoreye ngo barungitse virusi yinjira mu makompyuta, kompyuta zirazigira, umushinga uhita uhagarara. Imishinga amaproje y'abadayimoni turategetse ngo ahagarare, imbaraga z'Imana zinjiye mu byabo, iyo mikorere yabo ihagarare, ibyabo byinjiyemo amavirusi mu izina rya Yesu. Byo bari baragupangiye turabihagaritse onodojezi, byo bari baragupangiye turabishyira ku iherezo. Wakira ubwenge, wakira umwuka w'ubwenge, wakira umwuka wo kumenya, umenye imigambi y'abansi bawe. Kubera iki barara baragupangira kandi ibyo bagupangiye bakabishyira mu ngiro, ufise ikibazo cyo kutamenya. Akira umwuka wo kumenya, babipange uri muhira wisinziririye, kumva Imana nayo izi biguhishurire mu ijoro. Amina. Wowe wiryamiye gusa bibaza ngo urasinziriye, kumbe uryamiye amajanja. Ibyo bariko barakora byose uri kurabyitegereza. Haleluya. Ngo bene isakari ngo bari bafise umwuka wo kugenzura ibihe, wo kumenya ibiri imbere, wo kumenya ibiri mu myaka iri imbere. Ndagomba ngo project imbere nko mu myaka 100 ibizoba ku bana bawe, ibizoba ku muryango wawe, ibizoba kuri famiye yawe, ububakire urufatiro rudasanzwe bazogenderamwe wowe utakiriho. Nuko muranyumva ngo ibyo Imana yigishije Oholiyabu na Besaye nawe ngo abyigisha abandi bafise ubuhanga. Paulo arabwiye Timoteyo ngo munyigire ko ibyo niko ndakora ko nanjye nigira kuri Kristo, ibyo ndabigisha namwe mubyigisha abandi bafise ubushobozi bwo kubyigisha abandi. Kiriyerekwa byakazoza ku muryango wawe. Urazi ko warakoreye Imana, ko warasenze, ko wararondeye Imana, abana bagasiga barapfa nabi. Tegekanya kazoza ku muryango wawe imbere. Haleluya. Imana igutegekanirize kazoza keza imbere yawe. Twovuga amina. Imana datira dukeneye kudukoresha. Eske uriteguye? Masaragesi. Haleluya. Masaragesi. Hari ukasi turi mu kwa mbere, turi mu bihe byanyu. Kwa masaha yirukanga. Eske nije mvuga menshi adakwiriye ku mwanya umperana n'ingoga. Dusenga Imana tuze dukomeze, ejo tuzoja ku musozi. Naho nyine bisako tunyarutsa nk'ayo masaha tuzoba tugiye. Muriteguye mwese? Ni bande biteguye kugenda?
azamura ibiganza agire gutya. Imana ikuzuza uwo mwuka w'ubwenge. Uwo mwuka yari yujuje bene isakari, nawe Imana yokuzuza. Kandi uwo mwuka utandukire n'abana bawe, utandukire nabo mu rugo rwawe, utandukire n'abakozi bawe. Ni ikintu cyose ukora ugikorana ubuhanga, ugikorana ubumenyi. Vuga amina. Mungu awabariki sana. Muhaguruke dusenge Imana. Fatisha ikanwa.